nimuhorane umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristu nk'uko yashikirijwe na Rukamwiranda ni nahazuwa mukama. Muri irya minsi Yesu yabariye abigishwa biwe ati, nimube abanyakigongwe nk'uko so wanyu ari umunyakigongwe. Ntimucira abandi rubi, niho mutazorucigwa. Ntimucire igihano abandi, niho mutazogicigwa. Rekurira abandi, niho muzorekurirwa. Tange, niho bazobaha. Bazobasubiza ingero nyayo yuzuye, itsindagiye kandi sesekaye. Ingero mugeresha niyo namwe muzogererwako. Dushemeze ijambo ry'Imana. Kristo dushemeze. Nimube abanyakigongwe nk'uko so wanyu wo mwijuru ari umunyakigongwe. Bavukanye dusangiye iyi nkuka y'imisa, namwebwe mwese muriko mwifatanya natwe musenga mu kuyumviriza, muciye kuri insamirizi y'umuvyeyi Bikira Maria mu Burundi, mu kuzirikana ijambo ry'Imana dushikirijwe uyu munsi. Dushimikire kuri iri jambo twumvise mu nkuru nziza ngo, nimube abanyakigongwe nk'uko so wanyu wo mwijuru ari umunyakigongwe. Iri jambo ikigongwe ryakoreshejwe ngaha risigura imbabazi. Ibica bisigura ko ic'Imana iriko iraduhamagarira twese ari ukugira umutima wuzuye imbabazi nkayo. Umutima w'imbabazi Imana idufitiye wagiye wiyerekana mu bihe bitandukanye, na cane cane igihe tumaze kugwa mu vyago vy'igicumuro. Imana yagiye kubona ko twiyambitse urupfu, igaca iturungikira umwana wayo ngo aze kuducungura adukize. Na Yesu Kristu yaje yuzuye imbabazi ku bantu bari mu magorwa atandukanye, yaba amagorwa y'ingwara, yaba amagorwa yo kubura umuntu, yaba amagorwa y'inyota n'inzara, yaba amagorwa yo kutabona iyo umuntu yota umutwe ngo ashikire ico mukiza, yaba amagorwa yo kuzimira mu mutima no mu bwenge. Aho hose Yesu Kristu ntiyarengana uko, yarumva imbabazi kandi akagira ico akoze ngo aramire yongere aremurure uwuruhijwe. Nuwo mutima natwe dusabwe kugira, tukawugirira zina muntu wese ari mu ngorane, ari mu mageragezwa, ari mu makuba. Ni mu gihe dufitiye imbabazi abandi dushobora gutanga ikigongwe cyuzuye, mu gihe hari udushayeko. Ni mu gihe dufitiye imbabazi abandi twirinda gucira abandi rubi no kubahana, tugashima nyabuna gushira imbere ico cose cotuma umuntu yigarura atamaramajwe canke ngo aruhishwe mw'iteka ryiwe. Ni mu gihe dufitiye imbabazi abandi dushobora gusabikanya n'abandi ivyo dufise, nguri n'ico abuze ntasinzikare canke ngo apfe tubona kandi hari ico twari twirengeje. Ni mu gihe dufitiye imbabazi abandi dushobora kwifatanya nabo mu kubasabira ku Mana
ico bafasha nk'uko twavyumvise mu gisomwa ca mbere, aho Daniyeli yemanga ibicumuro vy'igihugu ciwe vyatumye baganzwa bagatwarwa kw'imbohe, akabibwira Imana yipfuza ko yobarekurira ivyaha vyabo ngo nabo babone kubohoka amahano barimwo. Uwo mutima w'Imana dusabwe kugira tugira abandi uva ku rukundo, kubera urukundo Imana idufitiye bituma itugirira imbabazi zitagira ingero. Natwe ni mu gihe dufitiye abandi urukundo nyarwo dushobora kugirira imbabazi abandi nk'uko Imana nayo yamize itugirira. Ibi bigaca bidutuma atawe twirengagiza canke ngo tumuce iruhande yarakeneye ubufasha bwacu. Mu Kirundi ngo ukora neza ukayisanga imbere. Uko tugirira imbabazi abandi niko natwe Imana izozitugirira no mu gihe cacu ca nyuma. Niri jambo ryasozereye inkuru nziza ngo ingero mugeresha niyo namwe muzogererwako. Ariko rero twebwe twemeye tukakira Kristu umukama n'umukiza wacu mu kiringo cacu cyo kuba ngaha ku isi, ntidutegerezwa kugirira imbabazi abandi ngo nuko nabo bazitugiriye. Nuwo vyoba vyarashitse ntatugirira imbabazi muri ibi canke muri biriya, nitwasanga ari mu vyago duhamagariwe kurenza ko tukamugirira imbabazi. Uko niko gushusha cane n'Imana, nkako niyidutumirira gukunda n'abansi bacu. Niwasanga umwansi mu vyago, niwasanga uwo mwahuriye ku nzira y'ubuzima akaba yarakwirengagije, ukamusanga aremerewe, ukamusanga ari mu vyago, imbabazi ziravyuka umuramire. Iciza uzoba ukoze Imana izokigusubiza. Muri uko kuramira, uwirengagije kuramira abandi bimubera inyigisho ituma mbere yonahinduka, kuko nanone uwugiriwe neza yaragiriye n'aba bandi bimuha guhinduka, akabona ko ineza ari ikizinabi. Nimube abanyakigongwe nk'uko so wanyu wo mw'ijuru ari umunyakigongwe. Mana nzima, tugirire umusha usa n'uwiwawe, tube abanyembabazi nk'uko nawe wuzuye imbabazi kandi wamuzitwereka. Amen.